Twarizeye tumenya yuko wewe uruwera w'Imana. Ni jambo ry'Imana mfise teme ivuga kwishurirwa ubuntu twagiriwe. Haleluya. Ariko kandi ndafise indirimbo ya 20 twisangire igice ca mbere na rofe cyo tuvugana amajambo y'Imana. Hariho ubuntu twagiriwe. Haleluya. Imana ishimwe. Mbonye umukunzi mwiza n'umukiza Yesu, nibaruta inshuti zose zo mw'isi. N'uw'igikundiro cinshi mbonera muri we, nivyo ngomba kugeza no kukiza. Yesu ashimwe. N'aya majambo y'Imana, guhishurirwa ubuntu twagiriwe, kwitwa umwana w'Imana, gutorwa na Yesu. Twasomye mu gitabo ca Rusi abantu bashika 3. Twasomye uwitwa Naomi, dusoma uwitwa Orpa, dusoma kandi n'uwitwa Rusi. Iki gihe uyu muntu yitwa Rusi n'umuntu yitwa Orpa, abantu Imana byasa n'uko yari yaraheze, n'umuganga Imana yari yavumye, ariko bagirirwa ubuntu batorwa n'abagabo b'Abisirayeli, baca bitwa Abisirayeli. Hanyuma abagabo babo bapfa. Iki gihe rero uyu Naomi arababwira ngo abagabo bapfuye, abana banje bapfuye, namwe nimwisubirire inyuma, musubire gusenga za mana mwahora musenga. Imana idufashe. Umuntu arashobora gukizwa ntambe n'umuntu yagiriwe. Turabona uyu muntu yitwa Orpa na Rusi, bose bari bafise abagabo b'Abisirayeli, ariko ntibari bahishuriwe ubuntu bagiriwe kumwe. Uyu Rusi yari yarahishuriwe ko agira ubuntu gutorwa mu Isirayeli. Imana ishimwe. Hariho ubuntu twagiriwe kwitwa abana b'Imana. Yesu ashimwe. Bivuga ngo kana abantu twarimwo
mwagize gute mwatorewe. Uyu munsi abwira Nawomi arababwira ngo ndakundinginga kuguhera kuko Imana yawe ari nzobere Imana yacu. Haleluya. Kandi niba nirindira kuguhera Imana izoba intanire igize gute kurusha. Imana idufashe umuntu wese yamwumvira kuri ubu buntu twagize gute twagiye kwitwarana n'Imana, gutoranywa na Yesu kugira ngo tujyane mu ijuru, kugira ngo tuzoje kubana nawe. Ni ubuntu twagize gute twagiye. Haleluya. Jambo ry'Imana tugira ngo tuzoba abane n'abakiri n'abahinzi. Hari ubuntu twagiriwe muri ibyo twavuga ngo mureke kwanjandwa kuri ubwo buntu twagize gute. Haleluya. Rusi aravuga ngo naho amagumane ibintu bimeze neza muri uno mwanya. Haleluya. Hari igihe umuntu muri uyu mwanya muri ubu buzima bwo bwa mw'isi abona umengo ntibimeze neza, ariko Rusi yari yaratahuye umuntu yagiriwe, yari yaratahuye Imana ya Nawomi, yari yaratahuye Imana y'Abisirayeli, hari Imana ishoboye ingahe yari yarinze amateka y'Abisirayeli, yari azi Imana y'Abisirayeli uko imeze, yari azi ko Imana y'Abisirayeli ishobora guhindurira amateka umuntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ngo reka kundinginga kuguhera kuko nagira ubuntu. Hari umurindi y'amateka ikorasi aravuga ngo twagiriwe ikihe, twagiriwe ubuntu. Haleluya. Twagiriwe iki? Umurindi wacu aravuga ngo umugabo yantowe, uwo muntu yitwa Yesu, anyirura ngize gute. Kuko narabonye Imana yanyu ni Imana yirura abantu iyo bagize gute bababaye. Haleluya. Anyirura ngize gute nabi, kandi agize iki amagorwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Dutahure ubuntu twagize gute twagiriwe. Yesu abona abantu bose ariko bamuhera, abantu bose ariko bamuvako, acahindukira abigisha aravuga ngo namwe mbega muragomba kwigira. Yesu ashimwe. Muragomba kugenda namwe. Petero acavuga ngo twokuvaho tukajayo. Hari wewe ufise amajambo y'iki ebyiri afise ijambo ryo kuri mirongo 60 havuga ngo natwebwe turize tumenya yuko wewe. Haleluya. Urwera kuki twishuri ku muntu twizeye bana mbega uwo muvaho ukajahe. Abantu baba badese ndabahaye kazi tumuvaho tukajahe kuko natwe twarize twagwishuriwe Yesu nituzoguhera. Bisaba ngo uhoraho azabimpanire kandi birushirije. Haleluya. Niyo niyumvira kugira ngo nta muntu n'aba yumva yarakuye kuri Yesu maze tumusenge Imana uyu mugoroba n'umwanya wo kongera kubana nawe. Muri ibyo avuze ngo Yesu ndagomba gukumva hafi. Haleluya. Turakaze umuntu yumva yatakiri kumwe na Yesu, umuntu yumva baravanye na Yesu. Awa Yesu tukuvaho tukajaye. Kandi wewe bafite amajambo y'ukuri, wewe uri abantu bababaye. Haleluya. Wakiza abantu amagorwa yawe Yesu
amen. Haleluya. Maze urakoze. Rero twagomba duhe umwanya, twagomba duhe kaze pasiteri umubyeyi wacu asengera abantu ikibuga.